bamwitwa ngo Mr Mitoma. Yeah. D1 uramukunda cyane. Maze kuvyuka mu gitondo nikanguye do. Nararavye telefone mbona ngo umukobwa ngo yaragaragaje ngo urukunda akunda D1. Bikanga gusomana ni jewe. Bon, je nivyanangaje ko ibintu nari nagize mu joro nari nabibonye deja ntanzoganywa. Ariko narandikiwe n'abantu benshi. Wewe ujya muntu yagize ikiganiro kumara maje ubwiwe nashobora kuvuga yuko ari umufana akunda D1 avuga ngo umukobwa yasariye D1 navuze none kari je wabisitse ko ofisi batiki ikujya ikini nanje kugira ngo ndabereke yuko byose bisanzwe ahubwo nanje ibyanje byanjyoheye naragwaye narasaraye naramaze 3 jours ubikora fine ibyizi simbyitayeho nguma muri fine ndakunda rero iyagize ngo ahantu rero hagiye kugusaza ageze kuri ya ndirimbo yatamba haca ucushira kinju yawe hasi je nk'umusatiriza narahantu kumbure kugira ntumbone ngo ubonye ko ndiko ndagukamera ngo cubiheba umaze gushira kinju hasi ho ucurenyuza reka ndabivuge muri iyo mvugo D1 nawe nyene narakubona hari akantu yavuze ngo sinzi kukibuka akantu D1 yaciye avuga mu ndirimbo mtoto agitega nukuri gumumakea yeah. Egozen TV. Tuba tuhari kugira ngo tube update tubazanire amakuru ari so hot. Turi Gitega turacari muri capitale politique aho tugenda tubazanira kumbure bamwe mwamukeneye cyane. Ubushize imbere yuko D1 umwami Mitoma aza mu gisagara ca Gitega narababwiye ko nzobazanira wa mwigeme. Umwe mwaguma mubona hariya anye asimbira ku mabafe hejuru atamba asubiramwe indirimbo nka zose za D1 je nk'umusatirizi nkababwira ati nzogerageza ndabubazanire kuri screen za Egozen TV kuva hasi gushika hejuru yambariye miliyoni 5 hariya anye kirato ciza ipantari zimvye kumbure ku mupira uzimvye wa Louis Vuitton ku marori hariya anye iraki nka 5 akunda n'umugwi wa Real Madrid. Darlene, ameze neza? Meze neza cyane. Ninde yakwambitse? Wapi nyere nje niyambika? Uwagusize? Nijewe. Darlene, urinjije amazi muri douche kumbure ugira utangure koga. Aho uteba cyane uri kuroga habaye? Kenshi yo ahantu nkunda guteba iyo ndiko ndoga. Abari muri umugongo. Umugongo. Ntiwishikira? Sinishikira cyane. Urumva ko ukeneye ukoza uzoza koza akagushikirira ngira ngo Darlene kujya imyaka ingahe? Je 19 ndi mu gukwiza 20 sigaye nk'ukwezi kumwe mu gihe uwo bukwije imyaka 21 mu gifaransa wacu bivuga gute? 21 gute? 21 uri so intelligent uraciye ubwenge cyane akosa isi rya mbere ndakabajije urumva ko nawe ariko wumvise ko kameze nk'akagoye ariko bagatoye Darlene uranywa inzoga? oya nta nzoga agatabi? oya ikintu kigushira muri mood kiba nk'icyaha? umuziki ahantu sindiko ndawumva uranshira muri mood cyane umuziki kumbure reka dufatire ku baririmbyi b'u Burundi umuririmbyi kumbura ashobora kuririmba akakwemeza ukumva ko indirimbo yaririmbye yakunyuze mu mutima ni nkande? Biravana mu Burundi ya mu Burundi wo vya mbere vyaragaragaye mu Burundi vya mbere vyaragaragaye ni D1 nawe sikindi ni kwa ko ari indirimbo numva kandi ibintu vyo bamwitwa ngo Mr Mitoma. Yeah. D1 uramukunda cyane aririmba neza tureke ivyo kuririmba uramukunda ariko kumukunda dance ndiko ndatawe yeah uramukunda like nkuko basi je ndashaka kukubona Darlene yambara neza ugasanga ninjiye mu rukundo bivanye na look cyangwa ukuntu ndakubona ariko umuntu ashaka kumukunda kubera ibintu ngena meza je ndagukunda kubera wambara neza
Thank you so much. utambuka neza ufise ishinyo nziza Darlene icyatumye ndagutumira kuri Egozen TV ni kujya kuntu waguruka ubundi mu buzima bwa misi yose womengo nta rapidite nkijya office ariko ujya munsi w'ikiro wa show yandibuka ko yari show yatunganijwe na quartier Amstel 3e edition yabereye ngaha anye impande yahahoze igiti kiri au centre du pays. Before ke iyi show itangura wari wicaye ku ntebe y'inyuma uri kufata amazi ndimva ati ujya mudada nkujyanwa amazi mu gihe hari amahenesi hakaba ma Amstel hariya anye hakaba maki ndetse ari no kuri promotion gute ariko afata amazi ariko D1 amaze kuja on stage nagiye ndakubona imbere uri kugwana na bijya biboro bijya batangiriza kugira ngo umuntu ntiyegere kuri stage. Darlene byaje gute wataye ikibanza warimo gute wisangura imbere? Bon ukungene byatanguye je nari ndabigiye ko umustar nkujyanye atoririmba 18h cyangwa 19h naraganye ndavuga ati bon kandi D1 vraiment ndumuntu nari ndamurindiriye kumubona ngaye Gitega ariko aririmba byabaye jya mbere mubonye mbega amaso kuyandi nameze kumubona ariko arakora ibirori yego urumva rero tukicisha umengo naje we love music yahejeje hama ahantu twe twicayo donc umengo ndiyo musini twicara twaragarara tables yari kwinzoga Jiko yasanzwe bizi ko atanzoga ngo bari banguriye amazi nyine wabonye nateretse hasi hama rero sinzi ye nagiye kumwumva agiye kuririmba ndibuka indirimbo ya mbere yaririmbye ntaraje imbere nukuri kwibana kugenda imbere nta muntu umwe nabagije ati ntayine namufane bagiye abana abantu turi kumwe ndabavamwo araririmba nza numva aririmbye akanoti uza wumva aririmbye ngo akanoti nayo niriwe mpira ndayirimba umusozi efse n'akaradiyo akaradiyo nkoresha iyo ndiko numviriza indirimbo za D1 cyane kenshi ndakunda sinovuga ngo ni za D1 gusa kenshi z'abarundi rero rya munsi naragiye nyene ndamufana nakujya bivuze nk'umufana we wa mbere ngirango yigaragaje Gitega yego ndaririmba nyene mu gitondo bukensanga mwarankameye umbabarire cyane nabikoze nta kubajije Darlene umaze kubikora D1 inje ku karirimbo kiwe keza cyane akanoti ahantu rero hagiye kugusaza ageze kuri ya ndirimbo yatamba haca ucushira kinju yawe hasi je nk'umusatiriza narahantu kumbure kugira ntumbone ngo ubonye ko ndiko ndagukamera ngo cubiheba umaze gushira kinju hasi ho ucurenyuza reka ndabivuge muri iyo mvugo D1 nawe nyene narakubona hari akantu yavuze ngo sinzi kukibuka akantu D1 yaciye avuga mu ndirimbo mtoto wa Gitega nukuri gumumpakea keye cugumu yimuha rero Darlene ubundi ikintu cyane mu buzima wifuza kuzopfa ubonye ni cyane ndifuza kuzokibana nuri indege uri indege yego uri indege ugiye ngiye kurondera amafaranga kugira ngo D1 yararirimbye ngo yarazi yuko azogurira nyina wiwe nanzi yuko nzohita ndonka $1 nkagurira mama wanje akamatera none birase jere sishaka ko bizokwanga na mama murandaye mubwiye ati ndifuza kuzobona nuri indege donc nibaza ko nzoyurira naheze ishuri ariko nukuri naramwemereye ko nzokwama ndamurungikira $1 bamubwira ati usi umukobwa wari hanze aguma arunka $1 navuga ati nije navyaye neza asigaye muri besho ibintu ukora bikora bake cyane hanze niho umuntu ashobora kugaragaza urukundo akunda umuririmbyi akatora urwembe kumbure akitabagura akicapa ko izina ryo muririmbyi kugira ngo agaragaze urukundo amukunda nawe ntiwatoye urwembe ariko warakoresheje ijwi ryawe uraririmba nk'aka video nk'ukuntu abaravye kajya ka video bagiye barabibona wararirimbye ijwi ryawe riraja hejuru gusumba n'ijwi rya D1 ego abantu babakunda baririmbye ariko bagatinya kubigaragaza akajambo babwira nakahe bon sinzi biravana n'umuntu ashobora kuba akunda umuntu akabigumiza indani mu mutima
gusa je ndi umuntu akunda kugaragaza amarangamutima yanje. Umva ndakubwire we dufise ubuzima buto cyane. Umuntu umukunda kubera iki white oyimubwira. Basi ufuma yubwira cyangwa kavyerekana agafuma guca amazi. Nuko kwima ujya mu aririmba neza jewe basi yari ibintu vyumvikana. Ni mutipa birimo bien kandi afise indero maskini ya mu. Umenya gute ko muririmbye afise indero ko nabibonye. Maze kura biganiro vya diwani vyinshi. Vraiment aratandukanye n'abaraho ntiri wenda vuga. Abadafise indero naba. Oya yari umuntu ibintu agira sinavuze ko kutagira indero komuteri. Ari igihe umuntu basagira ibintu. We je washaka kubunkunze bivanye n'ukungena nkunze ugasanga uri kurambira ko nambara neza kandi ntambara neza mukakora kwa nkunze uriya muntu agacabira yamubono sinavuze ko ari abantu badafite indero vumba ntibanyumve nabi ariko gusa diwani uko mwumva n'ingene avuga n'ingene yegiskiza ego uravuga umwana sinzi duhagarare ku ndirimbo ziwe yagiye arakora indirimbo ya mbere kumbura yatumye mukunda yabaye ibyo nivyo kutagira indero bazontu uribuka ko uwo mugabo w'inzobeye Pore yavuze ngo umurimvya mota dramati cyabwa ngo natwe turanuka iriwe birakikira kuri indirimbo ya mbere kumbure yatumye ukunda D1 yabaye indirimbo ya mbere natanguye ukunda ko D1 ni indirimbo waiting twagiye gato n'akaradiyo hari icyo ugakoresha ugomba uri kurondera bluetooth ko ndarondera indirimbo waiting ya D1 yatumye uri kuri YouTube mbega ego usanga utaranagira subscribe hariya hehe warayikoze uyirondera tugenda dukoresha umwanya Take music. Jenda bizurondegwa na beshi beba no amaheri impinduka n'ibindi byose barabifite je mfite umutima niyo tunga mfite kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzaba nkugukunda mbaye ngihari I'll be waiting kugeza my lover from you heart Darlene je ndashaka kumenya umutipa kubahuka wagira gutera imistari wagira gutera imistoma mu gihe wewe uzi imistoma ndetse ukamenya n'imistoma y'abatipe y'abaririmbyi ka encore Tiba bigoye cyane kugira umutipa kubahuke ngo aguhende ngo usa nayo kwiteke sinatawe kunyubahuka kugira ngo umutipa aze kuri Darlene akubwira ati Darlene uri mwiza Darlene wambara neza usa nayo kwiteke ukunuku ndakeka cyane ko biba bigoye mu gihe nk'umukobwa nkawe ubuzi imitoma itandukanye ndetse ukamenya n'imitoma y'abaririmbyi sinovuga ngo ntaba hari barahari vuma abo bakubwira abantu bakubwira gutongoza kumva urashitseyo kumva nyene uranyuzwe nubwo wowe ubwawe ubusanzwe imitomo yizi nka kurya aho umuntu ashaka kwambara neza kwabibona vraiment ko yambaye neza kandi nawe usanzwe uzi kwambara neza barahari ego barahari bashobora kukwemeza ego bakambwira ibintu nkumva nyene ndabakunze umunsi wa mbere udiragwa kumbure ugasanga wagiye mu rukundo bitakurimwo akajambo kamwe wibuka wabwiwe kumbure kagatuma wisanga mu rukundo kabaya kahe hari ibindi baduhenda atari ngo je nawe notora wewe kuba twarago ariko Darlene we nk'umuntu kumbura uzi ibintu bitandukanye abatipe tuba dufise kumbure ubuhinga dukoresha kugira ngo umudada uko ari kose tumuhende dushobore kumushira mu rukundo kumbure naho rutobara umurimwo tukarumushiramwo ugasanga yagwisanzemwo abakobwa kumbure bakunda kugwa mu bibazo nk'ivyo ugasanga bagwe mu rukundo bitaba ngombwa kugira barujemwo akajambo babwira bazomanze batohoze neza harya bakubwira ngo n'uwaga imbwa yoga inzungu shawofu umuhendwa n'umuntu ubona yuko ari vya vrai naho yo guhenda none gusa sinahura umuntu ashaka kuguhenda gute je mbanzi yuko umuntu akubwiye ndagukunda kwaba gukunda nyene niko
niko namaze kubishira mu mutwe kiretse guhemukiye nyene nayo dusanzwe tubimenyereye ko guhemukirwa n'ibintu bisanzwe cyane kuri wewe sugar daddy niki sugar daddy n'umuntu w'umupapa akuze arekura kanoti ego nivyo breve kubera iki abadada bubu bakunda abashuga daddy mbewe nturimo abashuga daddy abagabo ufite abashuga daddy bangahe nta office yego ababakunda babakundiye iki amafaranga yego ubundi babakunze amafaranga badakunze uwo mushuga daddy hariho abakobwa nzi yisanga yamukunze kandi ari umushuga daddy ari umupapa vraiment afise abana n'umugore ugasanga bivanye n'ibintu amuha inyene yagiye aramukunda nukuri ugasanga barabandanije asigaye amukunda gusumba uko akunda abahungu asigaye akunda umushuga daddy gusumba uko akunda abasore byatanguye amuha amahera byatanguye agwaye amufasha byatanguye yagize ikibazo ari wamugwa hafi yarabonye ko abahungu ari aba escrow yabonye ko abahungu ari ababeshya ugasanga arakubwira ati ndakunda ujya mugabo nahafise abana ndamukunda nahafise umugore ndabazi besha turetse akanoti ikindi kintu ukundira umuntu umushuga daddy canke umutipe kibicaye umushuga daddy canke umutipe turetse akanoti ikindi kintu ushobora gukundira umuntu atuba umuntu kubera ko dusohokana ikintu nyamukuru ndamukundira kibiki ahanini je nibaza yuko ari amahera ibintu agufasha vyonyene n'ivyo bintu numva umukundira umuntu akenye ntashobora kuba mu rukundo jewe nkenye sishobora kuronka uwo twakundana uwo muronka muhwanye ndumuronka duhwanye yego ubute duhwanye ubushatse kuvuga iki ari kuri level yawe ukenye nta muntu abura umuntu nta muntu abura wiwe Jacqueline hari akantu nkunda kubaza abakobwa benshi cyane reka nawe ndakagaruke ko ndakakubaza harimo dada uzabumva ngo bana ngo je nkundanye n'umubogari kuri uwo mutipe w'umubogari aba ari umutipe ameze gute umubogari numva umubogari numva ari umuntu w'umugangi aba ari umugangi ego okay physically ukuntu abagaragara aba ameze gute aterura ajya ivyuma umufasha muri no mu bantu navuga ati wow ndi kumwe n'umuntu nawe urabyumva ushutera uvyuma yati ndi kumwe n'umuntu hari anyiga ikaraza kibagi ushobora kugishira ku mutwe wawe wundi ashobora no kugwanirira hagize n'umuntu yagomba gukora iko cyangwa gukubite cyaje ndi batanje gituma abakobwa kweri bakunda abahungu bagangutse umuhungu w'umuboga kandi wana n'abahungu benshi bakora barabizamwo batirura ivyuma ni hatari mato Darlene urarose ishase kumbure yo guhura na D1 imbere ko turangiza ikiganiro iki nico kibazo kumbure mbona ko no kubaza urarose chance kumbure guhura na D1 umuririmbyi w'umurundi unakunda ndetse umuririmbyi w'umurundi ukunda imitoma yiwe wambwiye ngo numwami w'imitoma mu gihe wohura na D1 face to face atari muri show mugahura kumbure mubonanye ikintu ca mbere wo mubwira canke ikintu ca mbere wo musaba cyo bigika ikintu ca mbere no mbwira nongera ati bro I'm proud for you you are proud for him ndamwubaha cyane be na manager wiwe ndabubaha n'abantu babirimo neza cyane ivyo no bimubwira iyo bumuhungu wari kubumeze gute ingene nari gushaka kumera umuboga wari gukunda umukobwa ateye gute afise igisusu afise igisusu mwiza afise ibintu bibiri bigaragaza ubwiza hariho face physically navuze ku mubiri ku mutima urabizi n'umukobwa nyene afise indero shaje ndakunda n'abantu bazwi burya izina yego umukobwa afise izina kweri wandi nkamo warda iyo umutipe mbona warda wo mutrese muri kumwe kweri nibaza ko umuntu akundana namo nahiriwe kuko arazwi nanje kumenyekana ndabikunda Darlene reka ngene ndabivuze ngene ndanarivuze cyane
bavuga ngo urishima bivanye kumbure ngo n'ukuntu wambara ngo yiyambika ibintu bizimvye ngo yibabika ibintu vy'imitahe ngo irenze ngo kugira ngo ubware ngo wishime barya abantu kumbure bavuga bijyanye kumbure wambara uko kugira ugare kugira wishime. Nta nivyo nzi ko nishima from ariko urazi ko wambara neza ngira ndagerageza sinzi biravana n'umuntu aba yabibonye n'umuntu abiraba. Ego urabiki kugira ngo uhitemwe umukobwa w'umugenzi wawe mwotemberana kugira ndamukobwa w'umugenzi wanje ya mwotemberana kumbure mukajana ahantu canke yo mani ndakunda umuntu ashigikira Basha ndakunda umuntu tuvyumva kumwe nta kintu na kimwe ndaba uko yaba ameze kose ari wawe nimvuze dusohoke ari dusohoke wawe nimvuze tugende gusenga ari tugende gusenga wawe nimvuze mperekeza wawe ndi man sinzi ndakunda kwera umukobwa tuvyumva kumwe cyane uko yaba ameze kose agushigikira ariko naho yoba yambara za jipo bita shimwa Yesu nta kibazo mwotembera nayo kubera umucuti shimwa Yesu wanaje muranda yambara urambonera Darlene yambaye jipo ya shimwa Yesu yego wana ndavyambara mwana ndazambara ibijipo birebire yo heme no kwishura je nambara ijipo ndende ni pantalo he akajambo kamwe kumbure nk'impanuro wobwira aba batipe baza baguhenda ibica nk'ibiriya kugira ngo ubemere. Shawaje nukuri nta muntu akimenta vraiment nta muntu akimenda ngo ngivyo ngo ndavyumvirize mani hari inkunda nyinshi zatwigishije kutizera hari ibintu vyinshi twaciyemo cubu n'umuntu ariko arabigira ibintu nk'ivyo honye ngo vuga ndumviriza mugabo nyene ariko nukuri nabonye ababeshi benshi tugaruka kwa D1 utirimbo tubiri canke dutatu wo turirimbira utirimbo kumbure twakugiye mu mutwe ukanadufata ku mutwe tugenda uturirimbira kugira ngo abakunzi bagukurikirana kuri Egozen TV baze babandanye badufiringa bavuga ngo uri mubi feresheri ntugira nufate kugahera amahera babone tabia bavuga ngo uranuka ngaho ugiye nutuvire mu kibanza ugiye kuresha ujye utudobo kubera ubukene bwawe ubaguhaye amazina gishyogororo ngo gisa n'umwavu ngo urasa n'umwavu bacana karongo oya nize ejo hawe reka iguhe batangare Imana nize ejo hawe niyaguha bazotangara imifuko yawe niyuzura inoti bazisuka uru rukundo rungumiza mu bicu everyday sishaka kuvayo hoya ngumizayo uru rukundo rwamaze kungira tayila nuzo ndinda malila sinzongera kurira nkoreza ko numvi yo temperature is a temperature zinkura ahantu zikanjana ahantu nkumva ndashatse ibintu oh baby 1 2 3 uri ready nkutembereza umuji oyo musisimbulala kandi nta nivyo gutaha oh baby 1 2 3 uri ready nkutembereza umuji uyu musisimbulala kandi nta nivyo gutaha uru rukundo rungomeza mu bicu everyday sishaka kuvayo oya ngumizayo uru rukundo rwamaze kungira tayila uzondinda marira sinzongera kurira bad girl from Gitega ya kabiri wankiniye kabiri warahinjewe sinatora kabiri nakubonye kandi kabiri amaboko yanje ntagutangira ngayanda yamanitse amaboko yanje nagutangira ngayanda yamanitse nkoza ko your body to me na your body to me nkoza ko your body nkoza hizo list nkoza ko your body like now onjana ni honja sinifuza kukulekura nono ako kabiri kawe kamviriza ingwara z'umutima izo ntoki zawe ndashaka kuzumva
Feeling my body. Yes, nuko D1 yanyandikiye ati sari umusatirizi ujya mwana yagaragaje how akunda D1 ndamukeneye tuze tubonane kumbure tuganire gato. Aranandika ati bijya bintu bikora bake cyane ndabimenyereye hanze aho hanze aribo bafana bashobora kugaragaza urukundo bakunda umuririmbyi. Ugikora kujyanye kwigaragaza urukundo ukunda D1 mbega mu kibano canke abandi bantu muzinanye nta majambo yagarutse. Mesane mesane baravuze hari nk'umukameramani wonga Gitega yambariye ngo nta soni ndambwira isoni ziki kuko donc abana ibintu nkabijya bibaye maze kuvyuka mu gitondo nikanguye nararavye telefone mbona ngo umukobwa ngo yaragaragaje ngo urukundo akunda D1 bikanga gusomana ni jewe bon je nivyantangaje ko ibintu nari nagize mu joro nari nabibonye deja ntanzo gangwa ariko narandikiwe n'abantu benshi wewe ujya muntu yagize ikiganiro kumara maje ubwiwe nashobora kuvuga yuko ari umufana akunda D1 avuga ngo umukobwa yasariye D1 navuze none karije wo babisize ko ofisi kwatiki ikujya ikini nanje kugira ngo ndabereke yuko byose ari bisanzwe ahubwo nanje ibyanje byanjyoheye nase ndabishira kuri stat amalike ndarungikira abantu benshi barabizi abantu mutabibonye ngene nafanye D1 sinzi ko wababwira ngo tadasubire kubiraba bazobirabe kigani ibintu zenyira hari urumva nta bintu vraiment birengeje nagize kandi wewe wa muntu we wumva yuko ugomba kunyinjira mu buzima kwanje kubw'ibintu nagize Jesse nywa ariko ndakubaze Darlene bujyanye kujya kuntu waguruka wasimba uririmba byo bitakugwaje bujyanye mu gitondo bukeye wavyutse umeze neza ego naragwaye naraguze imiti wowe bitwa twari dufitanye n'ikiganiro Mwenga ni nkama narakuronde narasavye nimero yawe barayimpa ndibuka ko wandungikiye undungikira n'imiti wafashe y'ugusarara umva je ko asinzi kuririmba vraiment abantu muza kuraba bijyanye naririmbye je sinzi kuririmba abantu muza kuraba ibintu ndirimba je sinzi kuririmba ariko gusa ndaje kugaragaza amaranga mutima naragwaye narasaraye naramaze 3 jours inywa ibintu by'ibitangawizi ibintu bavanga kugira numve ko ngaruye ijwi biga bintu muganga yaciye ambwira wewe nta bintu wakoze tawurukora narakoro ijoro ryose mani nagize ibintu umva ntarimenyereye byo kuvuga ngo uririmbe TikTok bajya abandi wane baba barateguye cyo urumva ijwi kujya kuntu waravyumvise nari serura bikagenda basi ndiyugurura jewe none nanitse ko titre ngo wasariye D1 narakubeshe nana kimwe je ntangorane ni mwanditse na sariye D1 abandi ngo babitahuye yuko namusariye mu rukundo napfuye naranasinziriye ariko wewe uravuga yuko numufana yagaragaje urukundo akunda D1 mugabo urumva bo kwanze ko babitahura byose je no sinashenda bishira kuri stat nuko D1 yarakwemereye gift agashimwe manager wa D1 hari anyamaze kubona link karaba ikiganiro ukuntu wamusariye ukuntu uri umufana wasariye umuririmbyi wabo avuga ati uyu mwana ndamwemereye gift ndiko ndabivuga mu kiganiro manager D1 uzokiraba gift yawe urayiteguriwe. Thank you so much. Ariko kandi nizere ko nawe nk'umuntu wamufanye ukanagura nk'imiti kubera urukundo mukunda iyo gift uko izobiri kose ko bazoyiguha kose maze kuzoyishima. Yego ikado ni kado kandi ushaka ko boguhiki uya icyo bazobona nkwiriye nana kimwe naho boguha fondote ndayifise ubuze kuyoba icyo boguha cyose ego icyo bazoma cyose kivuye ku mutima nzoshima ndabakurikirana ndabasupportinga kandi sinzigera mpagarika vuma gufana umuziki w'u Burundi D1 siniya no ivuga ego asante sana. Egozen TV.